Abaganga ntibashaka kumenya ibi. Ngibi ibintu bitanu utegerezwa kureka uriko urafungura namba ushaka kugira amagara meza. Ntukarye ivyamwa mu mwanya umwe n'ibifungurwa. Ivyamwa binozwa n'ingoga, rero mu gihe biririwe hamwe n'izindi fungurwa bitaba mu mushishito bikagutera kuzura inda hamwe n'umunaniro. Birye n'imiburiburi iminota 30 imbere yo gufungura canke amasaha 3 inyuma yo gufungura. Ntukanywe amazi uriko urarya. Kunywa ibinyobwa bitandukanye uriko urarya bigabanya indugwe muri estoma, bikanatuma igogora rigenda nabi. Ibyiza ni ukubinywa iminota 30 imbere yo gufungura canke amasaha 3 inyuma yo gufungura. Ntugakoze ibiraya n'inyama bitewe nuko ibiraya bifise amido nyinshi n'inyama zikaba zifise proteine nyinshi, bitera umushishito kudakora akazi kawo neza. Irinda amadese harimo amasukari n'ikawa inyuma yo gufungura. Isukari yifashwe inyuma yo gufungura inyunyuzwa n'ingoga bigatuma igogora rigenda nabi kandi rikadindira. Na kafeyine iboneka mu ikawa ishobora guhindura imikorere y'indugwe yo muri estoma bigatuma ugwara ibisebe byo mu mushishito, ulcère de l'estomac. Hekenya unoze neza imfungurwa zawe. Ni ingirakamaro kwigogora. Guhekenya neza imfungurwa bituma intungamubiri ziri muri izo mfungurwa zivamo zose zigakora ico zijejwe, bikanorohereza umushishito n'amara mu gukora akazi kavyo. Gira subscribe kugira umenye vyinshi ku magara yawe.